turi neza na neza muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza aho mu matora y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka amatora yabandanije n'inyuma y'umutaga aho twovuga ko nk'igihe cy'isaha zitandatu abenegihugu bari bakibandanya baza gutora barabandanya gushika igihe cy'isaha 8 aho byaboneka ko ku mashure amwe yo mu gisagara ca Ruyigi abaza gutora bariko baragabanuka gushika nk'igihe cy'isaha 9 zuzuye aho bona ko hari hakiza umwe ariko igihe cy'isaha 9:30 aho twashoboye guca nko kuri Ecofo Ruyigi ya mbere amatora akaba yarasozerewe ariko kuri Ecofo Nyamutobo amatora akaba yagiye gusozerwa igihe cy'isaha 9:40 aha twamenyesha ko muri komine Ruyigi abari bitezwe gutora bangana n'ibihumbi 88 n'amajana hakaba hari hatekanije ibibanza vy'itora bigera ku majana 212 nayo mu ntara yose ya Buhumuza ibibanza byo gutora bikaba byari bingana n'ibihumbi 2 n'ibibanza 53 vyumvikana ko mu ntara ya Buhumuza yose hari hagenewe gutora abantu bangana n'ibihumbi amajana 877 n'amajana 380. Ico twosozera tubabwira ngaha muri komine ya Ruyigi muri kano kanya igihe cy'isaha 10:30 abari mu biro vy'itora bakaba babandanya guharura tukaba tugiye kubandanya tubakurikiranira hafi ibijanye na matora y'abajenama b'amakomine co kimwe n'abashinga amateka ngaha muri komine ya Ruyigi. Kumugwa mukuru wa komine Ruyigi Prosper niyibitanga kubw'urunani bw'ibimenyesha makuru.